Musanzwe muzi ko leta yashize urwaruka mu bintu bitandatu nyamukuru yihaye k'intumbero. Ivyo rero kugira bishoboke hategerezwa kuba integuro zikomeye kugira ngo leta ishike kwihangiro iba yarihaye. Nkuko mubizi, Uburundi bwarateguye igitabo cerekana umugambi w'igihugu werekeye urwaruka, ico twita mu kinyamazuru Politique nationale de la jeunesse. Umugambi leta y'u Burundi yarawubamenyesheje bihagije ibicishije mu bushikiranganje buraba urwaruka. Tugira tubonereho kubibutsa intambwe zitanu nyamukuru z'uwo mugambi w'igihugu uraba urwaruka. Ubwa mbere, urwaruka rutegerezwa kuronka ico rukora kugira rwiteze imbere. Ubwa kabiri, ukuronsa urwaruka inyigisho z'amahoro, ugukunda no gukundisha igihugu. Ubwa gatatu, urwaruka rutegerezwa gushikira no kuronswa uburyo bubereye mu bijanye n'amagara meza. Ubwa kane, uruhara rw'urwaruka mu itunganywa ry'ivy'igihugu n'iterambere. Ubwa gatanu bwo bwa nyuma, ugufasha no kumenyekanisha uwo mugambi w'igihugu. Izo ntambwe zose rero zishizwe mu ngiro, nta kabuza urwaruka ruratera imbere kandi igihugu naco kikahatorera koyoko mu vy'ubutunzi n'iterambere rirama. Umugambi w'igihugu werekeye urwaruka rero ni nk'igicapo cerekana uko leta yifuza iterambere ry'urwaruka. Ni muri iyo ntumbero rero ubushikiranganje bujejwe urwaruka bufatikanije nabo basanzwe bafashanya mu vy'ubuhinga hamwe n'uburyo yiyumviriye integuro yerekana ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu werekeye urwaruka ijanye n'umwaka w'2021 gushika mu 2025. Iyo nteguro ubushikiranganje bwayiyumviriye kubera ko yari hari kuva mu mwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2020 irangirana n'uyu mwaka, aho ubushikiranganje bukishimira intambwe igihugu kigezeko mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi werekeye urwaruka. Urwaruka rwaratahuye ko rutegerezwa kuja hamwe rugakura amaboko mu mpuzu rugaharanira akazoza kabo. Intahe nyinshi twaraziboneye haba mu matora aheruka y'umwaka w'2020, aho urwaruka rwagumye rufatanye mu nda ndetse ruritabira n'amatora, rwongera narwo nyene ruritoza ku nzego zitandukanye. Turazi integuro yishigwa mu ngiro y'umugambi w'igihugu werekeye urwaruka umwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2025, turizeye tudakekeranya ko iyi ntambwe ishimishije gusumba izoba yashitsweko. Ni integuro imeze neza yisunze ivyiyumviro n'ivyifuzo vy'urwaruka rutandukanye, eka n'icirore c'ivyo urwaruka rwifuza vy'ukuri. Kira noneho muri za ntambwe zitanu nyamukuru z'umugambi w'igihugu werekeye urwaruka harimwo ivy'uko urwaruka rwonyene gira uruhara runiniya mu itunganywa ry'integuro z'imigambi igwerekeye. Iyi nteguro izonafasha cane cane gushikira ihangiro leta ifise ku bijanye n'urwaruka, aho hariko hashingwa ku mitumba yose y'igihugu imigwi y'urwaruka kurira hamwe mu runani rw'iterambere. Aho naho n'uburyo leta izokoresha mu gufasha urwo rwaruka bukaba buza bwarabonetse. Niyo mpamvu rero duhamagariye abo bose bafise uruhara mu vyerekeye urwaruka, amashirahamwe yikorera utwabo, ibisata bitandukanye, ngo iyi nteguro niyamara kwemezwa ku mugaragaro bayigira iyabo, izobabera umuyobozi nyawe mu gushira mu ngiro imigambi iteza imbere urwaruka. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki akurikirana ibijanye n'urwaruka azoba arose ico yisunga vy'ukuri mu iterambere ry'urwaruka. Turashimiye abakozi bo mu bushikiranganje bujejwe urwaruka hamwe n'abavuye mu bushikiranganje butandukanye busanzwe bukurikirana itegurwa ry'integuro. Bakoranye ubwenge n'ubwitonzi, ubwira n'ubukerebutsi kugira ngo iki gikorwa gishike ku musozo. Turanashimiye umuhinga yafashanije n'uwo mugwi ku gikorwa c'iteka bashitseko.